Yesu nashimwe. Amen. Naje nongeye guhagarara ngaho imbere y'Imana, shimira Imana ku bitangaza Imana yadukoreye muhira. Hari muri iyo ndwi ikurikira iyi ndwi heze, hari ku munsi wa kabiri nibwo muhira bantelefona bambwira ko papa wanje agwaye. Naje ndababaza none papa wanje agwaye iki? Ambwira ngo avuga nk'ikibunda cimbwa. Yaguma moka nk'ikibunda cimbwa. Nanje sendagira ubwoba ndababaza none byatanguye ryari? Bambwira ati kuva ku munsi wa Mungu amoka nk'ikibunda cimbwa kandi aguma avuga ngo nimushire ku nderuzo nimushire ku nderuzo. Ndababaza none baramusengera, aravuga ati ego abasenzi baguma baza muri kumusengera mu gitondo ku mugoroba. Ati yakwiye tubaye kubwiye nawe umusengere papa. Nanje nkivyumva umutima wanje uraranduka kwako je fise umutima wanje sinzi ukuntu umeze, sinzi kwihanganira ikibazo. Canumva no musi zarakorotse nta mayinta sanzwe nari mfise kugira nshobore guhamagara umuvyeyi wacu, nari mfise amamega ngiye kuri WhatsApp usanga ntariko cambwira umusenzi viatera ati papa wanje imeze kuno sengera. Muhira rero bamaze ko na papa vyanse gose nko mu masaha 4 z'ijoro baca bamujana kwa muganga. Bamujanye kwa muganga naho nyine barantelefona ngo twamujanye mu bitaro. Ndavuga ati kweki mwo mujana mu bitaro kandi abara abadayimoni abo n'abarozi bamuroze ivyo kwa muganga ntiyabivura, ariko kwa muganga baramutora malaria kandi agwaye ibintu vy'abarozi. Bukeye kwa gatatu sije nabonye burakeye kugira ngo nje ngaha ndabana n'umuvyeyi wanje aransengera, nari mfise n'amazi arayasengera ndaduga muhira. Nahitiye ku bitaro, shitse ku bitaro usanga papa wanje araryamye kandi harimwo na serumu. Ndavuga ati mama je nazanye y'amazi baguha cagihe wari ugwaye ugakira, shaka papa wanje mumuvyure anwaye amazi. Papa baramuvyura aranwaye amazi asubira kuryama. Mama arambwira ati rega na sokuru wawe avyara papa, ati nawe nyine ari ngaha mu bitaro, ati nawe nyine araremvye. Ndavuga ati reka aya mazi ndayagabure, amwe kwa sokuru ayandi kwa papa. Bose ndabahereza ayo mazi, yaba sokuru yaba papa bose bari baremvye. Hageze mu masaha ya 11 niyo papa wanje yavyuka. Nivuga ko kuva ashika mu bitaro nta muntu yigeze amusengera, ariko kubwa amazi nagiye nduganye navuga ati amazi ari mu bushobozi naje sindamusengera, pasiteri yamusengeye vyaheze. Hageze mu masaha 11 niyo papa wanje yavyuka ameze neza, avuga atakimoka na byari n'ubwinderuzo ntiyase no kubivuga. Atangura kubaza ngo none ngo ngaha nashitseho gute ngo ibi nibiki. Turavuga ati papa warugwaye ingwara wamoka nkimbwa. Uje unamoka nkimbwa? We wamoka nkimbwa. Avuga ngo yo none vyagenze kuno bati pasiteri wacu yasengeye amazi nayakuhaye wayanweye niyo mpamvu rero umeze uko. Papa wanje ari umuntu yahora anywa inzoga kuva mu gitondo ngira kugera ku mugoroba. Ashira avuga ati mwana ndagusezeraniye kubwa pasiteri wawe yasengeye amazi nkayano nkakira, sinzongera kunywa inzoga, ndazihevye je ngiye gusenga. Hageze rero bamaze kwira jeshe ndataha muhira. Kuwa kane bukeye sinagenda ku bitaro canguma muhira, ndaguma muhira. Hageze mu masaha ya z'ijoro mama niho yataha arambye ati ejo kuwa gatanu papa wazotaha bamucuye. Ndavuga ati Imana ishimwe. Mama yaje kubimbwira nyimba ari abarozi nyimba vyagenze gute. Mu nzu tuzatwumva inkoko itetereye mu masaha moya, irateterera irandira. Abanyotanga kuvuga ngo uwo n'umuntu agira apfe ngo nimufatiye inkoko muyikerere. Natwe mu nzu hari inkoko zirenga 10. Ndibaza none inkoko yatetereye ni yahe ndayimenya gute jewe. Muhira aho tuvukana ngo juze ngo we ni uri umusenzi ngaha niyo twizeye. Aha rero iyo nkoko yirondeye tuyishakire kare papa ejo papa ntapfe. Nani ndajugumye navuga ati gusa oya reka nica abarozi. Ndahagara muri za nkoko ndasenga ndavuga ame. Hajya mvuze ame ngiye nkoko nza mbona inkoko iraduze yonyene iriteruye yikubise ku mabati yongera igwa hasi, n'ubugira kabiri riduza yonyene igwa hasi. Habicira arambarara irambara bavuga ngo bashambya ngo yiteme itaripfisha. Nanje ryaryo rya mbere ntemye ikikoko, natora umupanga nkajugumira nkimva ndayice ndayireke. Oya reka ndayice papa ntafi ndakura ko nizosi byose. Ndashimiye Imana. Nukuri numva umunezero mwinshi cyane. Bivuga kuri uwa gatanu papa wanje niho yaciye ataha, inkoko niyo yagiye mu gishingo c'umuvyeyi wanje. Sinumva uko nobivuga.
sinumva uburyo nishimye ariko ndashimiye Imana, shimiye n'umuvyeyi wanje we yanyitangiye akansengera. Ubwanje sinari nshoboye, ubwanje nari nacitse intege, nukuri Imana imuhezagire nawe nyene mu muhamashi. Nongeye no gushimira kandi n'umusenzi Viatere we nawe nyene yaranyitangiye aransengera, nawe nyene Imana imuhezagire. Nongera ashimira kandi n'umurongozi wacu wa Revival yambaye hafi uburyo ntonavuga, nukuri nawe nyene imuhezagire, yambere byose mu bihe nyari ndimwe bitari byoroshe. Abumvise gushima kwanje Imana ibaheza. Komera Imana amashyi menshi cyane.